ushizeho akarimbi kaba gatandukanye ibyawe n'iby'uwundi muntu. Mugabo sindababwiye mu bintu byose mushireho akarimbi, aho bikenewe shiraho akarimbi kugira ngo umuntu areke kuguma kwinjira umwanya wose akwinjira mu buzima bwawe. Gerageza kwiyubahiriza, niba bikora uzoba uri kuriyubahiriza kuko azoba azi ko atari kenshi wama uvuga ati ego twende tu, ibintu byose twende tu, oya arazomenya ko kanaka ntibapfa kumwurirako, ntibapfa kumuhurako, azomenya ko hariho ibintu uba wishiriyeho, amategeko wishiriyeho adategereza kuguma arenga. Rero shiraho uburimbi, umenye kuvuga oya aho bikenewe. Aho bidakenewe nawe urashobora kwemera nta na kimwe, mugabo aho bikenewe menya kuvuga ijambo oya. Muri ico gihe abantu bazokubaha, bazokubahiriza kuko bazoba bazi ko uri umuntu aturirirwa.